Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye ntiteka n'umunezero ntangere byo gusubira ku bana namwe mwibanywanyi mukurikira iyi mbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ni imbonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane abari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane ku makuru abari kuvugwa ku gateka kazina muntu, abari kuvugwa mu butungane, abari kuvugwa mu cibano, abari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, abari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Twabateguriye amakuru ahambaye cane arabana n'ibiriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho inyinyurana n'ihangana ribandanya mu mugambwe uri ku butegetsi, umugambwe umaze imyaka myinshi urongoye igihugu c'u Burundi guhera mu mwaka wa 2005, ariko ubu ngubu ibintu bikaba bitoroshe na gatoya kuko abategetsi bakomeye cane bakomoka muri uwo mugambwe bariko barahangana bikomeye cane, aho umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi ariko araterana amajambo na Perezida Evariste Ndayishimiye, kandi bikaba biboneka neza ko icuka cibi kiri mu mugambwe uri ku butegetsi gishobora gusiga gisambuye umugambwe ndetse n'igihugu muri rusange, ariko abarundi bakabona ko batabawe kuko baramaze kurambirwa intwaro y'agahotoro, intwaro y'agacinyizo, intwaro imaze imyaka myinshi ipfukamye mu nda abanyagihugu. Akaba ariyo mpamvu abarundi bavuga ko izo njyane ziri mu mugambwe ku butegetsi ziramutse ziwusambuye byaborohereza gukuraho iyo ntwaro y'agahotoro, iyo ntwaro imaze imyaka myinshi ipfukamye mu nda abanyagihugu. Ndikuriyo araha gasopo Perezida Evariste Ndayishimiye akamubwira ko nirengagiza amaraso abana b'u Burundi bamenye kugira ngo igihugu cibe kimeze kuriya azahura n'ingorane zikomeye cyane, mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye nawe avuga ko igihe igihugu cyarwagaga n'urongoye umugambwe cyarangiye ko ibintu byahindutse hakiza intwaro yiwe ya Perezida Evariste Ndayishimiye, akavuga ko igihe umukuru w'umugambwe yategekaga hari ku ntwaro y'umuhisipiyeri Nkurunziza, ariko ko byarangiye. Hari amakuru menshi ahambaye ari kuvugwa mu mugambwe uri ku butegetsi, aho Perezida Evariste Ndayishimiye ari gukora ibishoboka byose kugira ngo yitandukanye n'abavuga ko bari mu iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza, ariko yakaba yarabonye bitazamworohera, akaba ariho yafashe ingingo ihambaye gutangura kubegereza, ariho mwabona yugaye imipaka ihuza u Burundi n'u Rwanda, kuko ico bamuhoraga cane bavuga ko ibyumviro byose ariko arakoresha muri no minsi yabikomora mu gihugu c'u Rwanda, byose nyine bigatuma bamwe magumyabanga bavuga ko bari mu iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza bagirira ubwoba kandi bakananga Perezida Evariste Ndayishimiye ku buryo bugaragara, ariko ari gukora ibishoboka byose kugira ngo yigarurire abo bose nyine bahora bavuga ko bari mu iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza, ariko umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Ndikuriyo ntamworohereza kuko ariko aravuga amajambo ateye ubwoba, kandi yerekana ko mu gihugu ariko arategurwa ikintu gikomeye cane. Murazi imyimenyerezo ya gisirikare Ndikuriyo amaze iminsi ahereza imbonerakure, aho benshi bavuga ko iyo myimenyerezo ifise icyo ihatse, aho izo mbonerakure zakoreshwa na Ndikuriyo mu kunumya abagumyabanga batazaba bemeye itembagazwa rya Perezida Evariste Ndayishimiye. Murazi ko Perezida Evariste Ndayishimiye nawe ari gukora ibishoboka byose kugira ngo yigarurire igisoda, aho yabongeye umushahara, ariko abasoda bakaba bafitiye inzigo ikomeye cyane Perezida Evariste Ndayishimiye kubera intambara yabashoyemo, intambara yo mu gihugu ca Kongo, aho abasoda b'u Burundi bari gupfa ku bwinshi bishwe na M23 abandi bagafatwa mpiri. Abo basoda bakaba babazwa nuko Perezida Evariste Ndayishimiye atigera yitwarika ubuzima bwabo ndetse n'abafashwe mpiri. Perezida Evariste Ndayishimiye akavuga ko arabaroberi baredi tabara. N'amakuru menshi ahambaye twabateguriye arabana n'injyane zikomeye cyane ziri hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Ndikuriyo. Byose nyine tugiye kubashikiriza mu idonido ry'amakuru. Wowe cyo usabwa nta cindi no gubyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba mbere mu gushikirwa nabyo. Izivugo za Ndikuriyo na Perezida Ndayishimiye zisigura iki? Ndikuriyo aragabisha umutegetsi yashitse mu butegetsi bigoranye kuko ikizunu bikigora gushika ku isi, aza yiroheje yigira uri kumwe n'Imana, ariko ahageze atangura kugara agenda aracyoza abo munsi yiwe yibaza ko bohava bamusubirira. Ndikuriyo akoresha amajambo ateye ubwoba mu kuvuga ko ikizinu gitanguye kugara gica cibora, aca umugani atawejeje ati ucira muka Imana ikaba ikubona. Perezida Ndayishimiye we yemeza ko ibihe umukuru w'umugambwe yahoze
yahoze atwara igihugu bitazongera bisubiraho kubaho mu iki gihugu c'u Burundi. Muri iyi minsi hareze imvugo z'imigani mu butegetsi, aho Uburundi bahora batuka batavuga rumwe n'ubutegetsi ngo ni abansi b'igihugu buheze gutuka abari mu butegetsi nyine hakoreshejwe imvugo zifobetse, kandi biraboneka neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye ari gukora ibishoboka byose kugira ngo aheze abo bose bavuga ko bari mu irage ry'umuhisi Petero Nkurunziza, kandi bikaba biboneka neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye yatanguye kwisokorora muri systeme, ariko akaba ari ibintu bitamworohera bishobora kumuta ku w'amazi, kuko umwanya n'umwanya abo bavuga ko bari mu irage ry'umuhisi Petero Nkurunziza barongowe na Reverend Ndikuriyo barashobora gukora ikintu gikomeye cyane. Reverend Ndikuriyo aragabisha umutegetsi azibagira abana bitanze kugira ibintu bihinduke ko nawe nyine azogenda mu bandi. Icyo gihe yabivugaga abwira Perezida Evariste Ndayishimiye aho yari ariko arafata abagumyabanga bakomeye cyane bakoreye umugambwe n'igihugu bimwe biboneka akabapfunga, nk'uko nyine byagenze mu minsi iheze aho yakura amabanga wahoze ari umushiranganje wa mbere w'igihugu c'u Burundi General Alengiyome Bunyoni akanamufunga, ubu akaba yaraciriwe gupfungwa ubuzima bwe bwose bitarigeze binyura Reverend Ndikuriyo ndetse n'abandi bagumyabanga babona ko Perezida Evariste Ndayishimiye ibintu ari gukora ari ibintu bibi cyane, kandi bishobora gusiga bisambuye igihugu c'u Burundi mu gihe yubahuka gufunga umuntu nka General Alengiyome Bunyoni. Mu gihe Ndikuriyo akunze kuvuga amajambo yo kwica, gukuramwo, kuzana umutwe, kumwa igipara, aya majambo yumvikanamwo ko hariho umutegetsi ariko aragabisha ko ashobora kwicwa nawe nyine azogenda mu bandi. Uyu we nindega yemwe? Mbega abo bandi bo basanzwe bategerezwa kugenda ni bande? Padiri Diodone Niyibiziwe atwibutsa ko abategetsi baguma biyumva ko bakiri mu ntambara ato bazashikana igihugu. Ibi nyine bikaba ari byo abarundi sinzi baheraho bavuga ko igihe cyari kigeze kugira ngo basezerere intwaro y'agahotoro, intwaro y'agacinyizo, intwaro imaze imyaka myinshi ipfukamye mu nda abanyagihugu, aho abarundi babona ko ibintu bibandanije guca ibara rishobora kugwa umwanya n'umwanya, kuko biraboneka neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye amaze kwica igihugu n'umugambwe akomokamo. Bikaba biboneka neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye batamukunda, mu gihe bivuga neza ko kuva Perezida Evariste Ndayishimiye yashika ku butegetsi umugambwe wiwe utarigera umwakira, kuko babona ko nyine amajambo ashikiriza ari amajambo amaramaza umugambwe akanamaramaza n'intebe yicayemo yo kuba umukuru w'igihugu. Hari amatati akomeye cyane hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reverend Ndikuriyo, kuko Reverend Ndikuriyo afata Nkurunziza nk'intwari ikomeye cyane, kandi agafata Nkurunziza nk'umuntu ahambaye cyane, mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye we afata Nkurunziza nk'umuntu usanzwe. Ibyo byose nyine bikaba biko biratuma urwango hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na Ndikuriyo rubandanya, kandi akaba ari urwango ruzasambura umugambwe ndetse n'igihugu muri rusange. Ndayishimiye ntiyigeze yitaba ibirori byose byo kwibuka imyaka 3 iheze Nkurunziza ashengeye. Ibirori byo kwibuka Perezida Nkurunziza nibyo bindi byabonetsemwo utuntu dutangaje. Perezida Ndayishimiye ntiyitabye ibirori byo kuwa 8 ukwezi kwa 6 2023 ku ntatemwa ya Petero Nkurunziza Igitega. Yafashe indege aja mu nama ya Komesa i Lusaka muri Zambia. Nta n'ijambo rya leta ryavuzwe nk'uko byahora bigenda. Ibyababaje abagumyabanga batari bake babona ko Perezida Evariste Ndayishimiye bagomba kumwikuraho, kuko nibatamwikuraho azica umugambwe n'igihugu muri rusange akoranye n'abansi b'igihugu, aho icyo gihe bamwagirizaga ko ariko arakorana n'u Rwanda nawe mu kugira ngo abereke ko bari kumwe. Akaba yarafashe ingingo ihambaye yo kugara imipaka ihuza u Burundi n'u Rwanda, ariko akaba ari ingingo inyegeje ibintu byinshi cyane. Umugambwe CNFD waciye unyarutsa gutunganya igikorane cyo kwibuka Petero Nkurunziza cabereye Ingozi. Perezida Ndayishimiye ntiyitabye ico gikorane. Indwi zibiri inyuma ya Reverend Ndikuriyo yakoranije mu ntara zose z'igihugu hamwe byakozwe mu makomine icyo yise Nkurunziza Day. Perezida Ndayishimiye nta na hamwe yitabye ibyo bikorwa, ibyerekanye neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye ataho ahuriye na Nkurunziza, ariko bikababaza bamwe mu bagumyabanga cyane cyane ababona Nkurunziza nk'intwari ikomeye cyane. Muri ibyo bikorwa bya Nkurunziza Day, Reverend Ndikuriyo yashimitse kwerekana ko umugambwe CNFD wubakiye kuri Nkurunziza nk'uko Eklezia Katolika yubakiye ku ntumwa Petero. Mu kiganiro yatanze kijanye n'imyaka 3 amaze ku butegetsi, Evariste Ndayishimiye yavuze ko atari ko agendera mu makanda ya Petero Nkurunziza, ahubwo ko yamukoreye mu ngata kubera ariko abenegihugu babishatse. Amajambo yaratangaje benshi kubera kuva mu matora Ndayishimiye yari ayahawe akazina ka Samuraga wa sogokuru
Nkurunziza ariko icyatunguye abagumyabanga batari bake nuko nyine yamwihakanye akavuga ko atari we wamuhaye ubutegetsi ahubwo akavuga ko yahawe ubutegetsi n'abanyagihugu bamwitoreye. Ibyababaje abatari bake bakomoka mu mugambwe uri ku butegetsi bakabona ko Perezida Evariste Ndayishimiye ari guhemuka bikomeye cyane. Inkuba zibiri ntago zisangira igico nk'uko nyine byagiye bigenda mu myaka yagiye itambuka. Perezida Ndayishimiye na Reverend Ndikuriyo barafise ibyo bahuriye ko mu myifato, ni abantu bashira ahabona n'ingoga ishavu ryabo. Iyinyurana ry'abantu bameze gutyo ntirikunze kwihisha kubera atawuhebera uwundi, rishobora no kuba ribi mu mwanya muto cyane ariko barafise n'ibibatandukanya. Reverend Ndikuriyo azwi nk'umuntu ashira imbere cyane ingufu, amajambo avuga nka yose yama arimwo gupangurura, gukuramwo, kwica umuti w'ikibazo awumva mu kudadaza no kumuguheza umukeba. Reverend Ndikuriyo akunze kuboneka afise imitsi iranze, ntazi gushisha intumbero afise. Perezida Ndayishimiye we aragoye rwose. Umwe mu bamwegereye bakorana iminsi yose yatubwiye ati Perezida Ndayishimiye azotangaza benshi. Twatanguye benshi bamufata nk'ikigugu, bamufata nk'uvuga amajambo menshi atari bushire mu ngiro, ariko sibyo na gatoya. Perezida Ndayishimiye afise inzigo ikomeye kandi umuntu amuheza ariko aramutwengera. Intumbero yiwe yama ayizi, intambara yiwe ayitegura mu mpisho. Iyo atanguye kuvuga ijandajanda ibintu aba abigejeje kure. Nkurunziza yaramwihenze ko ngo ni umuntu azokoresha ibyo ashaka. Ingene byaheze mwarabibonye. Bunyoni yari azi adakekeranya ko atazoteba kwikura ko Ndayishimiye, none urabona iyo ageze. Burya n'abandi benshi bazotangara bose batunguwe, harimwo n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi Reverend Ndikuriyo. Urabye ingufu n'igihagararo bafise Ndayishimiye na Ndikuriyo bose ntiboroshe. Ndikuriyo afise umugambwe, afise Mbonerakure, afise amafaranga menshi, ashigikiwe n'abita ko bari mu iragi rya Nkurunziza. Abo nabo barimwo mu nzego zose z'igihugu, barimwo no mu nzego z'umutekano. Ashobora no kuronka bamwe mu mashengero y'abaporote bahora inyuma ya Bunyoni. Inyuma ya Ndikuriyo hari umurwi munini w'abagumyabanga bumva ko bahemukiwe na Ndayishimiye. Aho kandi hayongera ko abaherutse guhembura mu ihindurwa ry'amanote. Abo bose boshima ico bakura ko Ndayishimiye, nk'uko n'abarundi muri no minsi bari gusaba ko Perezida Evariste Ndayishimiye yakurwaho kuko intwaro yiwe nyine babona ko ataho ishobora gushikana igihugu. Perezida Ndayishimiye nawe muri kino gihe arashigikiwe n'abarundi bato bato biteze ko hari ibyo ashobora guhindura. Arashigikiwe n'igice kinini c'abasirikare n'abapolisi kubera ingingo zo kubongereza umushahara. Niwe afise ingufu z'ubutegetsi, ariko nubwo abasirikare mu minsi iheze bari bamushyigikiye, muri no minsi baboneka neza ko batakimuri inyuma kuko yarabahemukiye cyane, kuko yarabicishije we akaronka amadolari ariko bakagumya gupfira muri Kongo. Akaba ariyo mpamvu abasirikare nyine nabo batakimushyigikiye. Ariko nanone arashigikiwe na Kiliziya Katolike, arashigikiwe kandi n'abategetsi bo mu karere havuyemo igihugu kimwe gusa. Ibi byose biramuha intambwe nini ku bakeba biwe mu butegetsi. Aho nta wakwibagira kandi ko abarundi badakunda kwiteranya kuwufise ubutegetsi, rugeranye ko benshi botinya gutakaza ibibanza barimwo maze bakahitamwo Ndayishimiye kurya byagenze igihe cya Rajabu na Nkurunziza. Ubwo Reverend Ndikuriyo arashobora kurindira gushika muri 2034. Iki ni ikibazo gihambaye Reverend Ndikuriyo arimwo. Kibanza yicayemwo kimutegurira kuba umukuru w'igihugu akurikira Ndayishimiye. Muri kano kanya hageze igishikira Perezida Ndayishimiye, umukuru w'igihugu, umukuru w'inama nshingamateka Gerard Daniel Ndabirabe niwe yoca arongora igihugu by'imfatakibanza, akaca ategura amatora. Nta nkeka ko umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD yoca uwuserukira mu matora. Gutyo abitwa ko bari mu irage rya Nkurunziza bakaba baragarutse ku butegetsi. Birumvikana ko Reverend Ndikuriyo asa n'uwicariye ku irembo ry'ubutegetsi, ariko ikibazo ni imyaka isigaye kugira Evariste Ndayishimiye arangize ibiringo byiwe. Ibwirizwa shingiro ridahindutse, Perezida Ndayishimiye ashobora kurongora Uburundi gushika muri 2034. Aho ni kure cyane. Reverend Ndikuriyo nta mahirwe menshi afise yuko azoba akirongoye umugambwe ico gihe. Inyurana rya bene Ndayishimiye ritabayemwo ikindi kintu kidasanzwe, Reverend Ndikuriyo biragoye ko azoba umukuru w'igihugu. Kahise katarika akakera kerekanye ko umukuru w'umugambwe ari we aneshwa iyo ahanganye n'umukuru w'igihugu. Reverend Ndikuriyo arabye nabi aho kuba ku irembo ry'ubutegetsi ashobora kwisanga ku irembo ryampimba, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye nawe si umuntu
woroshe ibyo ariko arategura birahambaye kandi ariko arategura kumuheza mu ruyeri rukomeye cyane nk'uko yabigenje kuri General Alengiyome Bunyoni ariko kubera ko Reverend Ndikuriyo nawe ari umuntu ukomeye cyane kandi ari umuntu ufise ijunja n'ijambo ari umuntu ukunzwe mu mugambwe nawe ari gukora ibishoboka byose aho biboneka ko muri no minsi ariko arategura igisoda ciwe aho ari guha imyimenyerezo ikomeye cyane imbonerakure kandi akavuga ko izo mbonerakure arizo zizatabara igihugu kuko abasoda b'u Burundi bamaze kuba baceya cyane. Reverend Ndikuriyo asaba imbonerakure gutabara igihugu kubera gisigaranye abasoda bace cyane. Kuwa gatanu iheze ku igenekerezo rya 12 ukwezi kwa mbere 2024 Reverend Ndikuriyo umunyamabanga mukuru wa CNFD yarasozereye inyigisho za gisirikare imbonerakure zari zimazemwo indwi zibiri mu ntara ya Cibitoke nk'uko bitangazwa n'ikinyamakuru SOS Media Burundi. Izimbonerakure zari zimaze indwi zibiri zigishwa ijoro n'umurango gukoresha ibigwanisho bikomeye kandi birazwi neza ko izo mbonerakure zegukira Reverend Ndikuriyo. Mu ijambo ryiwe Reverend Ndikuriyo yarashimye imbonerakure zitabye iyo myimenyerezo ya gisirikare aca amenyesha ko imbonerakure zigiye gufasha gutabara igihugu muri kino gihe Burundi busigaranye abasoda bake cyane. Ndikuriyo avuga ko abasoda bari mu bikorwa byinshi hanze y'igihugu. Yasabye imbonerakure kurindira amategeko azozimenyesha iyo zizoja gukorera haba mu Burundi canke hanze y'u Burundi. Ndikuriyo avuga ko igisirikare cy'u Burundi gisigaye kibura abaja kukinjiramwo kubera inyigisho z'abatavuga rumwe n'ubutegetsi akabandanya kubita abansi b'igihugu. Ndikuriyo yemeje amakuru tumaranye iminsi ariko yongeraho ikinyoma gikomeye cyane. Twari tumaze iminsi dufise amakuru ko amakambi y'igisirikare agaragara mu Burundi hasigaye abasoda bace cyane. Batayo zirenga 6 ziri muri Kongo, izirenga 3 ziri muri Somalia, imwe iri muri Centrafrique. Batayo zirenga 10 hanze y'igihugu ni nyinshi cyane ku gisirikare cy'u Burundi. Ibintu byifashe gutyo mu gihe muri Kongo habandanya gukenerwa abandi basirikare benshi. Hamwe Kongo yotera u Rwanda nk'uko Perezida Gisekedi yabivuze ibintu byo kunyuka. Mu mwaka uheze igisirikare cy'u Burundi cahamagaye kabiri abacinjiramwo ariko abarundi ntibagihurumbira igisoda kuko nyine igisoda kiriko kirabamwo ingorane zikomeye cyane ariko abarabira hafi politike y'u Burundi bakabona ko ibi bintu biriko biraba ngaha mu gihugu cy'u Burundi bifise ikintu binyegeje kandi giteye ubwoba. Bakabona ko Perezida Evariste Ndayishimiye we ariko arica gisoda cy'u Burundi mu gihe ku rundi ruhande umukeba we ukomeye cyane ariko araforoma icyo gisoda. Ibi bintu nyine bikaba bishobora guhera Perezida Evariste Ndayishimiye atsinzwe, byose nyine bikozwe ku ruyeri rukomeye cyane. Banywanyi bacu ni ngaduce dusozerera amakuru twari kabateguriye. Wecu ubusabwa nta kindi no gupyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza ni